turavuga misi yose imbono kazoza 2040 2060 mugabo turavye conjoncture igihugu kirimwo nibaza yuko bigoye kurealiza iyo mbono kazoza kuko mu bintu shimikiro harimo notamment les sources d'énergie igitoro ça fait bientôt 3 ans et demi ari umuzi wibuye abantu kwiyunguruza ni ngorane gukora ibinabiriya ni ngorane kandi bifise conséquences niniya sur le plan économique ibiciro biduga ku munsi et là je ne soutiendrai pas icyashikirijwe na nyakwa mukuru w'inama nshingamateka ko dufise une monnaie forte ibiciro ukuntu biduga ahubwo bitemanya yuko nous avons une monnaie qui s'affaiblit du jour au lendemain n'ikindi naco amafaranga yiwacu ntaho dushaka kuyasumisha no ngaha mu karere turafise ikibazo c'amadovize hano banabivuze mu bushikiranganje bumwe icyatumye ibintu batabitangura mu mwanya bateza kubirangura ariyo kibazo c'amadovize umuyaga nkuba ko tubona ibujumbura muri quartier ugasanga umuyaga nkuba uracika 4 5 10 ku munsi dukaca twibaza none ivyo bihaze yambono kazoza tuzoyishikira gute nico tumanubaza yuko nk'abarundi hari hageze yuko abarundi twicarana tukagira une sorte d'état généraux hama ensemble tukareta des mesures zotuma igihugu vy'ukuri kiva ahantu hataryoshe kirimwo kigatera imbere ntitugume mu bintu vy'amaslogan politique ni iki ntaco bidufasha ntaco bitwungura